haidhuru kama sitapata utukufu na heshima huku, nikifanywa kama takataka, yanipasa kupendeza Bwana. None uri kuragereranya indirimbo mwaririmba kera amajambo yararimwo mukagereranya nizo mwumva arico kimwe? Ico kibazo ibintu byose urabona ko bihinduka. Hari ibintu bijana n'ivyo bita ngo ni bihe vy'iterambere. Ivyo bintu bijana n'ibihe vy'iterambere rero bica bitandukanya ibihe vya kera n'ivyubu. Kera nta miziki yariho, abantu baririmba ku munwa gusa, n'utundi tujegera hari abavuze utuyugi, hari abavuze utufuniko, hari abagira gute, mugabo kubera ugukizwa zarubaka ishengero kuruta indirimbo z'ubu kandi zitagiramwo ibi birungo vy'ubu. Ivy'ubu rero biratandukanye n'ivya kera. Ivy'ubu hanini bishimikiye mu ihiganwa ry'umubiri, ariko kiriya gihe ca kera naho vyari bishimikiye mu mpwemu cane kuruta mu mubiri. Bakunzi b'ibiganiro bica ku Mucobera TV, turabaramukije twifuriza amahoro y'Imana. Twagize amahirwe turaronka umukozi w'Imana tuganiriza ku Mucobera TV. Twagomba rero tuganire ku bijanye n'indirimbo. Uyu mukozi w'Imana tubwiye ati kuva ndi muto ndirimba. Twagomba rero bidusubiriremwo atubwire mbega waririmba indirimbo izihe, hari izo wowe warakompoje canke waririmba izo muri rusangi, bimeze gute? Ego murakoze kumbaza ico kibazo ciza co kuririmba. Hajya kuririmba na Bibiliya iragushingira intahe cane. Mu gihe c'Abisirayeli hariho imigwi y'abaririmba, na mu mazabura babona abo kwa Asafu bari barongoye abaririmvyi. Kuririmba rero ni ikintu gifise akamaro cane. None rero jewe nari umuririmvyi bivuye yuko yari nk'ingabire, nawe nyene bari nk'umuhamagaro. Indirimbo rero naririmba kuva nkiri umwana, turi mu ishuri y'intango baratwigisha indirimbo z'igiswahili. Tugeze mu ishuri ya kane umwana wese bakamuha agatabo k'uririmbo rw'igiswahili. Jewe ndakunda kuririmba, ndabikunda cane, ndabikuriramo ndabikunda. Yego kandi izo z'igiswahili n'ubu ndacazifise zo twaririmba kera. Ntiyabuze nk'izoshikijana no ririmba mfise igitabo mu ndirimba amajana 3 ngira ngo nkizishikijana kandi naziga kera nkiri umunyeshuri. None urabona nko murakuze nk'akadirimbo ko bakaragumyeyo naho rimba igitero kimwe k'igiswahili utaravye igitabo karirimbe Iyo no karirimba rwose. Hari akarimbo ngo heri mimi kwani mkombozi wangu alitoa dhambi zote, shangwe na furahi, kila siku na furahi, kila siku na furahi. Heri mimi kwani mkombozi wangu alitoa dhambi zote. Ego birumvikana by'ukuri ko indirimbo z'igiswahili muzizi cyane. None mwaraba contact, none mwebwe mwarigeze mwandika indirimbo canke mukompoza indirimbo ku giti cyanyu? Jewe narigeze gukompoza nka 2 canke 3, ariko kenshi mu myaka yacu twagenda turiga izo twumvanya yandi makorale y'ahandi baririmba, tugaca tuziga tukazitugaruka kuziga iwacu muga twazikuye ahandi. Ariko narigeze gushikirwa n'igihe nigeze kwiyumvira gukompoza nanje izijanye n'amajambo soma muri Bibiliya. Ndakompoza mo 2 canke 3. Ndato njibuka. Ego none uko mwaririmba ariko kandi nogereranya kamwe kavuga ngo
umuntu niyiyumvira ko aragakomeye kandi atacamaze aribesha ariko umuntu niyisuzume igikorwa ciwe. Ko naragakompoje ndagahereye mu ijambo ry'Imana. Hariho ingabire nyinshi zo kuririmba, harimo bavuga bati ururirimbo ndaruhabwa mwijoro, ururirimbo bimeze gute ivyo? Hari ivyo wabonye nko makorare warongoye, ingene abantu bazana indirimbo bazizana gute? Ingene abantu bazana indirimbo bimwe bisa n'umuhamagaro kwa kundi nyene. Iyo umuntu yama arukunda indirimbo, hari n'ahazirota mwijoro akumva ko indirimbo zidudubiza mu mutima akaziruta. Yego nkize yumva abandi baririmba hoho agacarara ziyumvira nkuko nawe yoziga kuziririmba cana zirota mwijoro. Ivyo birashika. None uri kuragereranya indirimbo mwaririmba kera, amajambo yararimwo mukagereranya nizo, mwumva ari cyo kimwe? Ico kibazo ibintu byose urabona ko bihinduka. Hari ibintu bijana n'ivyo bita ngo nibihe vy'iterambere. Ivyo bintu bijana n'ibihe vy'iterambere rero bica bitandukanya ibihe vya kera n'ivyubu. Kera nta muziki yariho, abantu baririmba ku munwa gusa, n'utundi tujegera hari abavuze utuyugi, hari abavuze utufuniko, arabagira gute, mugabo kubera ugukizwa zarubaka ishengero kuruta indirimbo z'ubu kandi zitagiramwo ibi birungo vy'ubu. Ivy'ubu rero biratandukanye n'ivya kera. Ivy'ubu hanini bishimikiye mu ihiganwa ry'umubiri, ariko kiriya gihe ca kera naho vyari bishimikiye mu mpwemu cane kuruta mu mubiri. Abakristo arabo bo mwishengero ari bamwe, itandukaniro riba rivuye hehe gizo ndirimbo? None izubuzozo ntizojamwo ubushobozi kandi zirimwo n'ibiturangisho? Biyashika n'ubu birimwo ubushobozi, birimwo n'ubucurangisho. Ivyo bivayeho nkuko abantu bameze. Hari ahantu hari abantu bafise iterambere kandi bakijijwe, hariho n'ahandi ahantu bafise iterambere muga barakazuyazi, kuko bamwe baranazigurisha, bagira ihiganwa ryo guca amahera. Urabona ko amakorale menshi ategura indirimbo bagaca bategura kuzigurisha. Abo rero naho bogerageza kuziririmba ahanini bazibonamwo inyungu. Abo rero mu buryo bw'impwemu haba hagabanutse, ariko bakera batazironderamwo inyungu bo baziririmba bafise ishaka gusa ryo guhimbaza Imana no kugira ngo ishengero ryubakwe, atakandi kantu k'inyungu kari imbere yavyo. None ubu rero vyaravanganye n'iterambere rijanye na burya bukene nyene mubona bw'ibikoresho, bashobora kugira ati tworutunganya tukagurisha zigasohoka, vyo dufasha mu miziki, vyo dufasha muri ibi. Umwitwarariko cane ukaba witerambere ryo kugira ngo baririmbe neza baronke ingene bifasha, ariko vy'impwemu bikaca biba bigufi. Mugabe ivyo guhingura vy'ubuhinga vy'umubiri bikaba ari byo biba vyinshi. Ivyo bica bitandukana n'indirimbo za kera hanini. Mbega pastor, umuntu wewe akubajije ngo umuririmbyi canke ikorari raririmba neza, wewe iryo jambo woryumva gute? Wewe worisigura gute? Worinda uvuga ngo ujya muntu araririmba neza, ubuvuze iki? Jewe umuntu mvuga nti nakaririmba neza, ubwa mbere menya amajambo ahera aririmba insobanuro yayo. Sinumva umuziki wonyene, ndumva amajambo ahera aririmba afatiye kuki, afatiye mu ijambo ry'Imana, afatiye mu bindi vyiyumviro. Uririmba neza rero n'umuntu akomboza ururirimbo rujanye n'imirongo yanditse mu ijambo ry'Imana. Uyo niwe muririmbyi aririmba neza. Ariko umuntu atora amajambo ahandi akashyiramo utundi tugenegene tw'ibindi vyipfuzo bindi akabishira mu muziki, naho yoba yavuze amajwi agororotse, jewe ndafise umurongo numva aha yaravuga uri muri Bibiliya, sindamubariya ko aririmba neza. Uyo ntabaririmba neza. Mbega iterambere mu buryo bwo kuririmba wewe urifata gute canke urifatira hehe? Hamwe umuntu avuga ati ikora cyangwa umuntu yateye imbere mu kuririmba yoba yakoze iki? Iterambere rifatiye mu kuririmba ubwa mbere no kuba yarakijijwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo
abaririmbyi bashajishije ukwera. Naho nditeguye ngo menye aho vyanditse narabisomye, kuko Imana yarigeze kushavurira abisirayeli ngo uguhibongoza kw'indirimbo zanyu kwambereye umunuko. Bararirimba neza barahibongoza, mugabo kuko batari bejejwe yarabigaye. None rero uririmba neza ubwa mbere atangura kumenya ko yakijijwe yejejwe, atamajwi yamwagiriza ivyaha mu mutima yarimwo. Nivyo nuvuga. Burumva nje mbandaniriza ko none izi ndirimbo turiko turumva zubu ikibazo kiba gifatiye ku ndirimbo cyangwa kiba zifatiye ku baziririmba. Irega indirimbo n'abaziririmba namaze kukubwira nti indirimbo ubwa mbere numva ikivuga, nsanze irimwe amajambo yari muri Bibiliya, nsanze irimwe impanuro ziri muri Bibiliya, indirimbo iba ari nziza. Ikiba gisigaye kigoye ni imico y'abaziririmba. Arashobora kuyiririmba mugabo atayigendera, akaririmba ivyiza mugabo atabikora. Ivyo nivyo biba bibaye nabi. Arashobora kuva kuririmba mugabo ugasanga ari mu bindi vyonona ya ndirimbo yaririmbye, mugabo indirimbo yari ifise amajambo meza, mugabo imico yo wayiririmbye igaciya ivyonona. None hajye mu gihe baba bariko bararirimba iyo uko kuntu bitwara, nimba bitwara neza cyangwa bitwara nabi, birafise ico bigira mu bantu bariko barumviriza izo ndirimbo. Yego, nk'akarorero nka twebwe muri Pentecote twarezwemwo, muri Pentecote twarezemwo ibi bimeze nko gutamba, ntavyo twigeze, ntavyo batureresheje. None rero umaze kubona byasigura guca bugufi, byasigura ko umuntu atekana. Batureze guca bugufi ngo turirimbe duciye bugufi, duserura amajwi mugabo duciye bugufi. Igihe rero hariho abantu barenze uwo muziro bakaruhurira indahiro za umuriro w'ahandi, kubera hariyo amashengero menshi y'amadini menshi bavuga ngo gutambira Imana nta gicumuro. Bugaca usanga rero korale yo muri Pentecote turongoye hayiririmba itamba, kandi amategeko y'abarongozi ivyo atavyo babigishije, ivyishengero ry'impwemu litabimenyereye riyatsitara. Ariko igitsitaza ishengero ni mico ivuye ahandi itahora hano izanywe n'abaririmbyi. Hanyuma uburongozi rero iyo biciye bibihorera, ntibagire ico babibonamwo ngo babishime canke babigaye bakayihoza, iryo shengero ryo abimpwemu baratsitara. Mugabo abarimvye bavuga cumenga babibandanije urumva kabaka Dubai. Murakoze cyane. Muravuga ko mwabaye abarongozi b'indirimbo, mwebwe kiriya gihe mwavuze yuko mwakoresha indirimbo mu mwize abandi bantu baje kubabwira. None kubona ikorale ibayeho idafise abantu bashobora kurondera indirimbo zabo, bwo si ubugomba bubivuga kwiki? Ikintu cyose n'umwanya wacu, kandi harya ubwenge burarahugwa. N'uwo afise ibintu vyiwe yomenya arabivanga n'ivy'abandi. Iyo tabandi barabironka aho hantu hako habura abahimbaza Imana, ni nka buryo umuntu aza gusumira indi y'abana aho zitari, iyo atarimye ku itongo ryiwe. Ntareka abana ngo basonze aragenda gusumira indya ziri akaza kugaburira abana biwe. None rero nabijya vy'indirimbo iyo atabahinga baramenya kuzikompoza, mugabo hakaba abantu bashobora kuzimenya bakaziga, birafasha. Biraruta ko urusengero rwoba agahwekere rutagira abaririmbyi ngo nuko batagira abakompozateri b'indirimbo mu nyarusengero. Birafasha cyane, ariko naho kugira ngo uburyo bw'ingene muteye mugashika ku ntambuko yuko muzigirira, navyo niterambere ni vyiza cyane. None gukompoza ururirimbo mbega ni ingabire canke n'ikintu umuntu ashobora kwiga akamenya? Mu bisanzwe n'ingabire, nuko kwiga nako erega utarimo ingabire ntiyiga, nta n'umwete wo kwigagira, naho rero ngo mwigisha ntabikunda. Ariko iyo afise iyo ngabire gukompoza ururirimbo akumva aradidaniwe, aca yegera abo bimwigisha, kuko ibintu byose birigwa. Twari ko rero turavuga kuri ico kintu cyo kuririmba, sinzi mwaturyoheye muturirimbiye akaririmbo, sinzi ko mwosura mukaturirimbira kandi nako kigiswahili ko nizo numva zikomeye.
hariho akaririmbo kavuga ngo haidhuru kwangu huku chini utajiri au umaskini, ila Bwana Yesu awe nami, ninatunzwa naye siku zote. Haidhuru kama njia yangu inanichokeza mara nyingi, basi nisikombe na wenzangu, na pamoja tutashangilia. Haidhuru kama sitapata utukufu na heshima huku, nikifanywa kama takataka, yanipasa kupendeza Bwana. Haidhuru kama tukiona sisi si wakubwa huku chini, tuwe watumishi wake wema, na pamoja tutashangilia. Haidhuru kama njia yangu inanichokeza mara nyingi, basi tusigombe na wenzangu, na pamoja tutashangilia. Amen. Amen. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba akunda nk'akaririmba akakunda kunyaruka gose muri zizi Kirundi, twaguze tukabumvana, numva umenga mwoka turirimbira hano, sinzi ko niyumvira, ariko namwe mwiyumvira, ariko ko bakora kai kose mutera igitero kimwe cyangwa bibiri mu zikirundi nazo. Zikirundi ni nyinshi, ariko ngomba mvuge indirimbo z'abavyeyi bansigaranye nazo nyene ndazikunda. Baba ntiyarazi cyane, ariko yari afise akantu yama ahari hose avuga ngo ngumeho giti cya Yesu. Nibyo avuga ngo hafi y'umusaraba hari isoko nziza, bose banywako gusa ivamwa gakiza. Gumeho ku giti cha Yesu, amaraso yiwe ni soko y'ubugingo. Ubwo rero umuvyeyi papa yararukunda, ariko na mama kandi arafise urundi yakunda. Ubwo yakunda rero nago nyene twarigeze kurukunda, yarakunda kuvuga ingene Yesu yomutabara. Mwebwe namwe nk'uwo vuga ati yako mukunda namwe nakahe muri zo zikirundi imbere y'izindi? Zikirundi imbere y'izindi zozongira ngo namye ndanavugana kare ingene ari gitangaza ingene Imana ikora, ariko ndakunda ururirimbo ruvuga Yesu arambisha ahora mbisha ahatamagorwa yonsanga. Yesu arambisha ahora mbisha yamvumbase mu kuboko. Umwansi wacu niwe Satani, naho yondegesha ubugunge, ndaziko ibimeze nk'ibinyica
Yesu abihindura amahoro. Yesu arambisha arambisha ahata amagorwa yonsanga. Yesu arambisha arambisha yamvumbase mu kuboko. Naruhereye hagati akintango kavuga ngo nahebeho tavyamagorwa vyo ntera cane impande zose. Nabonye aho nshobora kwisha mu maboko y'umwami Yesu. Yesu arambisha arambisha ahata amagorwa yonsanga. Yesu arambisha arambisha yamvumbase mu kuboko. murakoze cyane rwose kuri inyigisho, kuri izi mpanuro mutanze ku bijyanye n'uburirimbyi, kandi birumvikana ko indirimbo z'ikirundi muzi nyinshi n'iz'igiswahili muzi nyinshi cyane, koko by'ukuri ko mwaronse akanya kaniniya ko kuziga. Yego, none rero twagomba turangiza ikiganiro, sinzi akajambo kanyuma murangiza muhanura aba bantu bariko bararirimba, abantu bakomboza indirimbo, icyo bo kwisunga, uko bo kwitwara. Ego kabisa, murakoze kuri iki kiganiro tuganiriye ciza, kuko kuririmba ni ikintu kifatanije n'ubutumwa buvugwa mu nsiguro, byose n'ibikorwa bikomeza ishengero ry'Imana. None rero abaririmbyi boririmba nk'umuhamagaro wo gukunda igikorwa mu buryo bwo kuririmba bakijijwe, bakareka kubifata nk'ibintu byo kumenga nagashira hamwe k'imiziki ku buvyinyi. Mu ishengero nta buvyinyi buriyo, mu ishengero hariyo himbaza Imana mu ndirimbo mu buryo bw'impwemu ibigakiza ishengero. Kandi ngasaba nuko abaririmbyi bojana n'abarongozi b'ishengero, bakajana n'abarongozi. Abaririmbyi bagombye kunanirana, baranka abarongozi ngo ntibabagire inama, bakagomba ngo ntamugiremwo. Ukamenga dirija korale afise ububasha ku baririmbyi kuruta ko umuvuga butumwa cyangwa umupastor aganza ishengero. Bakajana n'urutonde rw'indero y'ukumvira abarongozi, bizoca bigenda neza, ishengero rizoca ryubakwa. Nivyo no kebura baririmbyi bo mu ishengero ko boririmba bakijijwe kandi bajana n'uburongozi. Turangiza ikiganiro kiryoshe. Mana nziza nzima, nushimwe, urabereye amashimwe, warashizeho ingabire zitandukanye, urashiraho n'abaguhimbaza mu ndirimbo, kandi kuririmba ikituma byarabonetse byavuye ku kanyamuneza k'ibitangazo ukoze. Umaze kujabutsa Abisirayeli ukabakura muri Egiputa, ukabajabutsa ikiyaga gitukura, baciye batangwa kuririmba, barabyutse barumva akanyamuneza kabatera kuririmba, baririmbira Imana. Miriyamu aratera, abandi baritabiriza kubera inzinzi yuko barajabutse bakiza basi. None rero nuno munsi turafise abaririmbyi. None abaririmbyi rero ni urwego rwamyeho kandi rutegerezwa kugumaho, barakora ibikorwa bidasanzwe. Yeriko mu kubomoka ntibabanje gushirako n'amaboko, byabomowe n'akamo k'indirimbo z'abantu b'impwemu, abantu bakijijwe. None n'ubu rero ishengero niribemwo abaririmbyi bakijijwe, nurishoboze baririmbire mu mpwemu, hanyuma bubaha abarongozi, baririmbye bahaye icyubahiro Imana, atayindi nyungu baziga mu migwi y'uburirimbyi. Uzobokoze rero, ndabigushimiye ko uzobandanya ubikora. Nanje warashikoze kumpa kuba umuririmbyi kuva mu bwana, n'ubu nkaba nyotegwa kukuririmbira ndaguha icyubahiro. Ndabisenze mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen.